Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 21 z'ukwa munani. Nyuma y'igihe cy'agahenge, amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu rukerera rwo kuri wa gatatu habaye imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Amnesty International, umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi, urashinja Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka 4 amaze ku butegetsi mu Burundi akomeje kuburabuza abaharanira agateka kazina muntu n'abanyamakuru. Aho mu Burundi kandi leta irahakana ibirego by'umuryango Amnesty International biyishinja kujujubya abarengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse n'abanyamakuru. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abagize guverinoma nshya kugabanya igihe bamara mu manama ndetse n'abategetsi bakagabanya umuco wo kwiyemera. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru avuga ko mu rukerera rwo kuwa gatatu habaye imirwano hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo. Ni mu gihe hashize igihe hari agahenge muri rusange katangiye araka ibyumweru bibiri mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi kategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma u Rwanda na Kongo nabyo byumvikana akandi katangiye mu ntangiriro z'uko kwezi. Ni inkuru mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Umwe mu bakozi ba societe civile ya teritwari ya Masisi yabwiye BBC ko imigwano yumvikanye mu bucagucagu bwo kuri uno wa gatatu mu misozi ya Bihambwe muri Masisi. Uwo mukozi atashimye gutangazwa amazina igihe yatuvugisha, yavuze ko batari bwamenye uwatanguye kugaba igitero hagati ya Wazalendo na M23. Yavuze ko mu gitondo abantu baho bababwiye ko hari hacumvikana amasasu make nyuma agahagarara. BBC yabajije umuvugizi wa gisirikare w'intara ya Kivu ya ruguru ivyerekeye iyo migwano ivugwa n'uwo yayitanguje mu gihe hari agahengwe kagomba kubahirizwa, ariko ntiyashimye kudusubiza, avuga ko ari mu nama ngo tumurondere hanyuma. Kuri iyo migwano ivugwa uyu munsi, Colonel Wiringoma avugira M23 yabwiye BBC ko atana rimwe bigera batera FARDC, ko ariyo ibatera bakigwanako. Kuwa mbere w'indwi iheze, Therese Kayikwamba, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Kongo, yabwiye abanyamakuru yuko ngo bashitse ahashimishije ihagarikwa ry'imigwano rikaba ryubahirizwa ku rugero runini, ngo kandi bazobandanirizaho ngo kuko iyo haragahengwe bituma habaho uburyo bwiza bwo kuganira ku bibazo nyirizina. Aho hari nyuma yaho Perezida João Lourenço wa Angola ashikirije Perezida Felix Tshisekedi i Kinshasa na Perezida Paul Kagame i Kigali iciswe umugambi wuzuye woshikana ku mahoro aramye. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi, Amnesty International, urashinja Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka 4 amaze ku butegetsi aguma aburabuza abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru. Amnesty yagiriza leta y'u Burundi gukoresha icyaha cyo kugumuka no kubangamira umutekano mu gihugu hagati mu kubacecekesha. Inkuru ya Siraka Muhawa nayo uri mu biro bya BBC Nairobi. Mucegeranyo iryo shyirahamwe ryasohoye ryise Uburundi imvugo itandukanye n'ingiro, cerekana mwidonido ingene abari mu mashirahamwe atawe yegamiye muri politike mu Burundi baburabujwe muri iyi myaka 4 iheze. Cerekana ingene muri iyo myaka Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi abaharanira agateka kazina muntu, amenyesha makuru n'abatavuga rumwe nawe muri politike babandanije guterwa ubwoba, gukubagurwa, guhagarikwa no gupfungwa hadakurikijwe amategeko no gucibwa imanza z'akarenganyo. Urongoye akarere k'ubuseruko n'ubumanuko bwa Afrika muri Amnesty International, Tigere Chaguta, avuga ko ituratuzwa ry'amashirahamwe atawegamiye muri politike ribandanya ryaburijemwo icizere c'impinduka zigaragara za leta kuri amashirahamwe mu kuyugururira urubuga rwo kuganiriramwo ibibazo nkoramutima bijanye n'agateka kazina muntu mu Burundi. Amnesty International ivuga ko inyuma yaho ashikiye ku butegetsi, Perezida Ndayishimiye yerekanye ibimenyetso byo gutezurira amashirahamwe atawegamiye muri politike n'imenyesha makuru. Abaharanira agateka kazina muntu 2 n'abamenyesha makuru 4 bari bapfunzwe bazira akazi kabo, bose barekurwa mu mwaka wa mbere ashitse ku butegetsi.
Icegeranyo c'iryo shirahamwe kivuga ko uko kurikurwa kwahuriranye n'utwigoro two gusubiza hamwe n'amakungu cane cane bumwe bwa Buraya n'ibihugu bigize iryo shirahamwe. Bamwe mu baraba ibintu n'ibindi bari biteze ko uko kurikurwa cari ikimenyetso co gusubira kwiyemeza kubahiriza agateka kazi na muntu. Ariko ico cegeranyo gisigura ko icizere c'uko ibintu bigiye guhinduka camaze umwanya urume rumara, kuko naho abandi n'agateka kazi na muntu n'abanyeshamakuru bari bahagarizwe President Ndayishimiye atarashika ku butegetsi barekuwe, abandi barasubiye guhagarikwa hadakurikijwe amategeko imbere y'uko barekurwa. Amnesty International irinubira ingene leta y'u Burundi ikoresha ivyaha bijanye no kugumuka no guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu mu ntumbero yo gucecekesha abandi n'agateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru. Urakoze Siriyake. Tukiri aho ngaho i Bujumbura, tugaruke ku nkuru twabagejejeho muri iki cyumweru yeke ikigeranyo cya Amnesty International. Mu cyegeranyo cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi ushinja Perezida Evariste Ndayishimiye ko nyuma y'imyaka 4 amaze ku butegetsi yamye aburabuza abaharanira agateka kazina muntu ndetse n'abamenyesha makuru. Amnesty yagiriza kandi leta y'u Burundi gukoresha icyaha cyo kugumuka no kubangamira umutekano mu gihugu mu rwego rwo kubacecekesha, ariko leta yo ihakana ibi birego. Mu kanya gashize twavuganye n'umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye akaba ari Gatoni Girene, yavuganye na Robert Patrick Misigaro. Iki cegeranyo twarakibonye kandi kiradutangaza kuko bigaragara yuko abavyanditse ari abantu badakurikirana amakuru y'u Burundi. Ivyanditswe ivyo bashikirije nibihuye novuga nti nibiri ku rubuga hano. Uburundi burakezwa ku rwego mpuzamakungu, ku rwego rw'akarere, eka na twebwe nyene abarundi ubwacu turabona impinduka kandi n'intambwe cane cane kuvyerekeye agateka kazina muntu. Aho rero navuze ati kumbure abagwanditse ntibariko barabona, ntibajana n'ibihe. Murabona no mu byo banditse ahanini bagaruka ku burorero bw'abamenyesha makuru canke abitwa ko baranira agateka kazina muntu bagiye barashikirizwa ubutungane ku bw'amakosa bari bakoze, ariko ivyo ugasanga ni ibintu vyabaye mu myaka 10 iheze, mu myaka 10 n'ingahe iheze, ariko bakavyitirira novuga n'ubutegetsi bwa nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero vyerekana yuko kumbure ku butegetsi bwiwe babuze ico bavuga. Mugabo nawe nyene umukuru w'igihugu kenshi arakunda kuvuga yuko hariho abo bakorana canke amukorera bamukorera nabi imbere bamutobera. Ahantu uvuga nje nk'uvye kitangazamakuru birashika kenshi tukakugwa canke tukavugana n'abanyamakuru aba yagiye nko kurondera inkuru ahantu ku mutumba, akazabona nk'umukuru w'umutumba canke musitantera araje ati hagarika ivyo uriko urakora n'ibiki, kandi ari umuntu afise uruhusha rwo gukora. Ubwo si muri urwo rwego usanga hariho nkumbure abamwononera, ugasanga bice bitanga ya sura mbi idakenewe. Nivyo arakunze kubivuga kandi natwe turabibona, ariko burya mu Kirundi no bavuga bati nta mwongo utagira isato bidahizwe. Muri beza ntihaburamwo umwe babiri babi batoba. Nico gituma n'amategeko ahari, nico gituma n'ubutungane buhari. Burya yaba turi ahantu hari aberanda gusa canke abeza gusa, nibi byose by'amategeko kumbure ntivyogiye kuko tuba twibereye mu ijuru. Rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yarerekanye yuko biciye mu ngingo nyinshi amaze gufata, turabona abahanwa, turabona ababugozwa amabanga yabo, ntahengeshanya kusigurira indongozi icarico n'uruhara rwabo rwo kurongora neza canke gukorera abo zirongoye. Abo rero bariho, ariko benshi barahanwa, abandi barabugozwa, kandi urugamba rurabandanya. Tuve mu Burundi rero kuri iyo nkuru, kuri icyo kiganiro twagiranaga n'umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Girene Gatoni, akaba yavuganaga na Robert Patrick Misigaro. Tujye mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yasabye abagize guverinoma nshya kugabanya igihe bamara mu manama ndetse n'abategetsi bakagabanya umuco wo kwiyemera no kwiremereza. Yabivugiye mu muhango wo kurahiza abaminisitiri bashya nyuma yo gutangazwa mu mpera z'icyumweru gishize. Muri rusange abaminisitiri hafi ya bose bari muri guverinoma icyuye igihe bongeye kugaruka mu nshya. Iyi ibaye guverinoma ya mbere igiyeho nyuma y'uko manda y'umukuru w'igihugu ishyizwe ku myaka 5 ivuye kuri 7. Inkuru irambuye na Jean Claude Mwambutse. Guverinoma yarahiye igizwe n'abaminisitiri n'abanyamabanga ba leta 31 babariwe hamwe
barimo abagore 10 ndetse ikaba yiganjemo n'abaminisitiri bari muri guverinoma icyuye igihe uretse amasura 3 yaje ari mashya. Nyuma yo kwakira indahiro y'abaminisitiri bashya, Perezida Kagame yavuze ko yishimira aho igihugu kigeze nyuma y'imyaka 30, cyakora ngo inzira yo ikaba ikiri ndende. Perezida Kagame yabwiye abaminisitiri be ko bagomba guhindura imikorere niba bifuza ko gikomeza kuzamuka. Mu bigomba guhinduka bivugwa na Paul Kagame, iki kiri ku isonga. Inama muhoramo nayo icyo zikemura. Mukora ryari? Ibyo mugira mu nama mubikora ryari? Niba wumva ko inama ari ngombwa, banza ubitekereze. Niba usanze ari ngombwa, niba ari minota 30 ubigene, cyangwa utirenze isaha. Kandi ntwayemo n'iki, ndashakamo iki, abaje mu nama bose ndabavanamo ibitekerezo byabo, cyangwa iki biduhe gufata umwanzuro. Mu bindi asanga bidindiza igihugu, Paul Kagame yatunze agatoki umuco w'amwe mu bategetsi wo kwiremereza. Asanseri yabatwaraga bakabanza bakayifunga ntihagire umuntu unyuramo kubera ko itegereje boss ntaraza. Asanseri ntabwo itwara boss, itwara abantu. Iyo mico itashira ivahe turukahe? Ahantu hose ugasanga handitse VVIP. VVIP ni iki? Ababikorera za briefcase, ababikorera za. Muri rusange minisiteri zisanzwe zifatwa nk'izikomeye zagumanye abasanzwe baziyobora. Yusuf Murangwa niwe wakomeje muri minisiteri y'imari, Juvenal Marizamunda akomeza kuba minisitiri w'ingabo, mu gihe Olivier Nduhungirehe na General James Kabarebe bagumye mu bubanyi n'amahanga. Jean Chrysostome Ngabitsinze na Madame Aurore Munyangaju basezerewe. Uwa mbere akaba yarashinzwe ubucuruzi, undi ashinzwe siporo. Imyanya yabo yahawe Prudence Sebahizi na Richard Nyirishema. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Tugiriyeje mu Bubiligi aho umurishyo w'ingoma z'u Burundi mu mpera z'icyumweru gishize wari wigaruriye uwo mujyi. Imirwi y'abatimbo mu bihugu byo mu Burayi na Canada bari bahuriye mu isabukuru y'ingoma batunganyije bafashwe mu mugongo n'abategetsi b'igisagara cya Liège. Ariko nubwo hari umunezero, bamwe mu batimbo baba mu mahanga bakaba bavuga ko bababazwa n'icyo bafata nko kutoroherezwa na leta y'u Burundi mu kuzana ibikoresho by'ingoma baba batumyeho mu gihugu. Ni inkuru ya Le Majesté Barenga wari wagiye Liège. Uwo murisho w'ingoma uri kurasamirana nturi kuvugira mu Burundi namba, ahubwo ni ku birometero birenga 7,000 uvuye mu Burundi mu gisagara ca Liège. Ni umanuko bw'igihugu c'u Bubiligi mu isabukuru y'ingoma ryari ryahuje umunsi wa gatandatu w'inondwe twaraye turangije. Imigwi y'abatimbo b'abarundi baba mu bihugu bitandukanye vya Buraya na Canada. Iryo sabukuru ryari gitabwe n'imigwi Rukinzo Legacy ufise abatimbo mu bihugu by'Ubudagi, Uholande, Sweden na Canada. Imwe mu mugwi ya kera y'abatimbo imaze imyaka 17 mu mahanga. Iryo sabukuru wahuye n'undi mugwi w'abatimbo witwa Ikibabiro wo mu gihugu c'u Bubiligi. Iryo sabukuru ikaba ryafashwe mu mugongo n'igisagara ca Liège mu Bubiligi, aho mu kiringo c'amasaha 2 babiciye bigacika mu ntambo nka canke umurisho ukunzwe cane nka. Byari bigoye kuronka aho uhagarara hagati mu gisagara ca Liège ahabera iryo sabukuru. Bamwe mu bitaba ivyo birori nka Samuel Bucumi w'imyaka 45 yaravuye mu gihugu c'Ubufaransa ati na katera riboneka. Kwibonera abatimbo bavuye mu bihugu birenga 6 vya Burayi bahurira hamwe tukigina umudiho w'ingoma n'umurisho wacu bakaduteramisha, byari nk'ibitangaza. Murabona namwe abantu bakoraniye ngaha bakorera amosozi kubera rino sabukuru. Urabatamvye baratarika, abatambo nabo bongera umurisho baratugumiriza. Eka n'abazungu birabanka mu nda baratamba baratarika. Abana bato twavyariye mu mahanga nabo nyene vyase ko bigumya barahaguruka baratamba. Eka no kuri vyari ibintu bihimbaye. Yamara naho abantu bari bakinje batamba, banye n'imigwi yobo baridoga ko atagikozwe imigwi ivuza ingoma mu mahanga igiye kuzimangana kubera leta y'u Burundi itabemera ko ibikoresho baba baguze mu Burundi bibashikira. Frederic Bedetse numwe muri bo. Novuga ko bibabaje cyane kubera hariho amategeko yafashwe mu gihugu kugira uvuze ingoma urinda gusaba uruhusha no kugira usohokana ingoma mu Burundi. Sigari kibazo kandi ari ukumenyesha Uburundi bwacu nico kibabaje. Ni nko kwiyugaranira. Umva iyo ngoma bayivugije mu Bubiligi bakayivuza mu Faransa bakayivuza hehe kwisi yose. Uburundi bamumenyekana. Iyo myidogo twararondeye Terence Nahiraje aserukira Uburundi mu bihugu by'Ububiligi na Luxembourg.
inyishu yaduhaye mu butumwa bugufi buciye kuri telefone aremera izo ngorane ariko akavuga ko benshi mu gutuma ivyo bikoresho badaca ku buserukizi. Kuva kwa 27 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2014 ingoma z'u Burundi zarashizwe ku rutonde rw'itunga kama asubizwa ku isi patrimoine matériel mu gifaransa y'ishami rya ONU ryitaho indero, ubumenyi, umuco n'akaranga UNESCO. Imigwi y'abavuzi b'ingoma mu mahanga nta igitigi kitaratorokanywa neza, banyene yo bagereranya ko iri hagati ya 35 na 50 ku mugabane wa Buraya gusa. Umwajepfo y'igihugu c'u Bubiligi Alain Majesté Barenga. Banki nkuru y'u Rwanda irahamagarira abashoramari gutinyuka urwego rw'ubuhinzi ngo kubera ko narwo rwunguka nk'izindi. Ni mu gihe rero abashora imari bagaragaza impungenge zo kwitabira uru rwego kubera impungenge zo guhomba. Banki nazo kandi ngo ntizitabira gutanga inguzanyo muri uru rwego, ntizitinyutse kubikora ntizaka inyungu y'umurengera kubera kutizera ko zizagarura amafaranga yazo. Ibi byasobanuriwe n'abanyamakuru mu kiganiro banki yatanze isobanura uko ifaranga ry'igihugu rihagaze. Ibindi n'umunyamakuru wacu w'i Kigali Jean Claude Mwambutse. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru banki nkuru y'igihugu yavuze ko ifaranga ry'igihugu rihagaze neza, cyakora ngo ryatakaje agaciro nubwo ari ku rugero rudakanganye. Asobanura ku gutakara kw'agaciro, guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa yavuze ko kwatewe nuko ibyo igihugu cyohereza mu mahanga byiyongeyeho 0.9% gusa, nyamara ibitumizwayo bikiyongeraho agasaga 6%. Ibiciro ku isoko ngo byariyongereye, cyakora ngo ntibyarenze urugero rwa 5% rwari mu iteganyamibare rya banki nkuru. Havuzwe ku ishoramari rigitinya urwego rw'ubuhinzi, nyamara ruri mu zirimo amahirwe menshi. Ngo banki zitinya gutanga inguzanyo ku bahinzi, n'izibikoze zigasaba inyungu iri hejuru cyane. Umuyobozi wungirije wa banki nkuru y'igihugu Madame Suraya Hakuziyaremye avuga ko hari ibisubizo leta iri kugerageza. Leta yashyizeho ubwishingizi biha n'icyizere banki zikaba zashobora kumuguriza. Icya kabiri ni uyu mushinga washyizweho w'inguzanyo zinyuze muri banki itsura amajyambere miliyari 15. Aho byari kugira ngo bifashe abari mu buhinzi kuba bagira inguzanyo ku giciro kiri hasi ugereranyije n'inguzanyo zisanzwe, ndumva bageza kuri 12%. Banki yabitanze ayo mafaranga nayo hagize ikibazo kiba mu buhinzi, abantu ntibeze neza kubera ibibazo bitandukanye, cyane cyane irihinduka ry'ikirere, banki nazo zidahomba. Icyanyuma nanone ni ukwigisha abari mu buhinzi cyane cyane uko bakora imishinga yakwemerwa na banki cyangwa banki nazo zakwizera. Muri iki kiganiro havuzwe no ku bucuruzi bw'amafaranga. Iyi banki yavuze ko ari ubwo kwirinda kuko burimo uburiganya. Ubu ni nk'ubukorwa n'abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo bisaba ababigana gutanga mbere amafaranga runaka bakayasubizwa hiyongereyeho inyungu ishobora kugera kuri 40% ku kwezi. Kuri guverineri John Rwangombwa ngo uru rugero rw'inyungu nta hantu rwabaye mu bucuruzi bw'amafaranga. Yakira amafaranga ya kanaka agahita amuha inyungu, uko yishyura abaje mbere niko akangurira abandi kumugana bikagera ahantu byamubanye umurengera atagifite uko ashobora kwishyura wa bantu. Nta muntu uzaza kubwira ngo araguha inyungu y'10% buri kwezi, kubera yuko hari abantu abaje mbere bahita babasubiza amafaranga, abantu bakibeshya ngo bya bintu birimo inyungu. Abantu baduka ntuzi yaturutse akaza ngo aje kugukiza, ntabwo ari byo rwose. Turakomeza gukangurira abantu kwirinda gukora ubucuruzi burimo ubushukanyi bakoresheje ikoranabuhanga. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruherutse gutangaza ko rwataye muri yombi umuntu wambuye abaturage agera kuri miliyoni 10 z'amadolari muri ubu buryo. Mu gihe urwego ruvuga ko rugihiga n'abandi bari muri ubu bucuruzi, rusaba rubanda kwirinda abarwizeza inyungu nyinshi ariko zivuye mu nzira zidasobanutse. Muri iki gihe kandi havugwa ubuke bw'amadovize nk'amadolari, ndetse hakaba n'abakeka ko ashobora kubura ku isoko. Guverineri Rwangombwa avuga ko iki kibazo cy'ubuke bwayo cyatewe n'ubuke bw'ibyoherejwe mu mahanga, ariko ngo ntikizagera ubwo ayashobora kubura ku isoko burundu. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tunyarukire mu Burundi aho nyuma y'amezi yababa 9 amazi y'ikiyaga Tanganyika aduze ku rugero rutari rumenyerewe agatikiza ibitari bike.
vyari ku nkengera ubu asa n'ayariko arasubira inyuma. None ibibanza ingenzi zahora ziza gusamiramwo akayaga ku musenyi ubu vyifashe gute? Mbega abahorera bahakuye icigwa kihe muri iki gihe imvura igiye gusatura? Judas Ihundimpundu yagendeye bimwe muri ivyo bibanza maze adutegurira inkuru ikurikira. Mpagaze kuri Safi Beach ahahoze hahimbarizwa ubugeni, hahoze kandi uburiro n'ubunywero, harakundwa cane, ariko ubu ivyari bihubatswe nka vyose vyaratwawe, harasibanganye, beneho barataye baromoka. Fleury Irakoze niho yahoze akora. Aha hakorerwa ibirori byinshi bitandukanye kandi vyararyohera n'abantu benshi, harabera nk'amakonsere, nk'amarayida ashitse abantu baraza ari benshi bakaryoherwa, ibintu vyarononekaye cyane, gusa nk'ibiriko birazuba amazi ariko arasubira inyuma nk'uko bisanzwe. Iki kibanza kiri impande y'ibarabara Avenue de la Plage ryerekeza ku kivuko ca Bujumbura. Iri barabara ubwaryo ntirikirengana, ryuzuyemwo ibigongozi vy'imisenyi n'imicafu vyarunzweho n'amazi ya Tanganyika. Hirya gato ku kivuko ikimashini kiriko kiragerageza gupanga amabuye manini manini ku nkengera z'ikiyaga. Biraboneka ko bashaka kwitanga umutasuro w'imvura. Iduga ry'amazi ya Tanganyika ryaragize ingaruka no ku bibanza bikomeye vyakira ingenzi aho bita mu Kajaga. Ibitari bike vyarugaye uhereye ahazwi nka Saga Plage, ariko hamwe baragerageje kwigwanako. Barubatse inkuta zitangira amazi, bagerageza no guhindura inyubako, bongera basuka hasi umusenyi n'ivu bituma haja mu kirere gusumba ikiyaga. Archer Girumugisha afise ikibanza citwa Uzuri Beach, numwe mu bariko bakoresha uwo mukenyuro, ariko avuga ko bitwara uburyo bwinshi cyane. Aho nari nagejeje nari nzi yuko avec amavacances ya été juillet août umuntu azoshobora kuronka amahera yinjira kugira ngo imvura izotasure, donc hose hashoboye kuja hejuru. Mugabo nta bakiriya vraiment nta bakiriya turonka ubunya. Ikigwa nuko kirazira guheba kudebukirwa ugerageza kugwana. Archer yemeza ko iduga rya Tanganyika ryatumye atakaza ibice 80% vy'umutahe. Avuga ko n'abanyamahanga bahora baza kwiryohera ubu batagihurumbira Tanganyika kubera ivyabaye. Bakiza cane kuko urumva nabone baratinya kuza kubera hari Tanganyika ifise inguvu nyinshi cane. Mugabo kera baraza cane, ubu ntabo tukibona, nta bakiza. Ikiboneka co abafise ibibanza ku kiyaga barakwicirwa gikomeye mu vyabashikiye. Bigaragarira ku kuntu ubu bariko batunganya gushasha inyubakwa zabo n'ivyo bibanza. Yamara biraboneka kandi ko bagifise ubwoba. Judas Ihundimpundu, i Bujumbura. Abashinzwe ubuzima mu Burundi baratewe umutima uhagaze n'ingene abantu batarumva ko indwara y'ibihere by'inkende cyangwa se ubushita bw'inkende mpox ari ikiza giteye ubwoba. Bavuga ko naho kibandanya kurandagata ku murindi munini, abanyagihugu benshi batarumva akamo ko gukurikiza ingingo zo kwirinda kwandura no kwanduza. Gushika ubu mu gihugu cyose abamaze kwemezwa ko banduye iyo ndwara ni 171. Benshi bari mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane mu makaritsiye y'uburaruko. Mugenzi wacu Premier Ndikumagenge wo mu biro bya BBC Nairobi ubu niho ari muri icyo gisagara, aho yatembereye akadutegurira inkuru ikurikira ijyanye n'ukuntu byifashe. Ku muhingamo abantu ni benshi ku gituro c'amabisi cahoze ari soko nkuru ya Bujumbura. Mukurira no kugundana kugira ngo batanganwe ibibanza na burya bisi ziboneka ari nke cyane kubera ubukene bw'igitoro. Nta witaho kutegerana canke kudakorana ko n'ubundi mu gihe ari inzira imwe ikomeye mu kwandura canke kwanduza ibihara by'inkende mpox. Muganga Liliane Nkengurutse, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibikorwa byihutirwa by'amagara y'abantu, avuga yuko abantu batarabona yuko ari kiza giteye ubwoba. Nukuvuga ngo kiri ku murindi uteye ubwoba, ariko abantu benshi ntavyo babona, babandanya bigenza nkuko basanzwe bigenza mu bihe bisanzwe,
kandi ari vy'ukuri ari ingwara yandukira cyane kandi ingwara ibabaza. Ngira mwabibonye aho mwagiye muraca, iyo ngwara vy'ukuri umuntu yayigwaye arababara cyane, hariho abaremba no gupfa bagapfa. Turagira amahirwe iwacu nta muntu arashobora gupfa. Koko nka Nkunda Ubumwe, umushoferi aba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura, bavuga yuko iyo ndwara ayumva gusa atazi nuko ihari mu gihugu. Iyo ngwara ndamaze kuyumva ariko sindabona uyigwaye, maze kumubona mu mastati mu mbuga bapibliya ariko sindamubonesha amaso. Sinzi ko yoba ihari ngaha mu gihugu nuko yoba idahari. Ibyo Nkunda Ubumwe avuga byotangaza cyane Egide Manirambona. Uwo mugabo w'imyaka 40 amaze imisi 10 ariko aravurirwa mu kigo cashinzwe mu bitaro rw'Akarede ngo kivure abarwayi ba Mpox mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara ca Bujumbura. Imisi ya mbere ngaha niho vyagenze nabi, naragize amasumbi menshi ngaha byangakomeye mu ijoro, haranasinziriye. Mugabo uko baguma batuvura niko mitandagira boneka mu mihogo birakira. Uburibwe bwinshi bwaciye busubira mu birenge, harazayo ibihere nk'ibi binini birimwo amashira, ubwo navyo biriko birakira. Ubu ni sawa. Egide n'umugore wiwe yarafashwe nawe nyine ariko aravurirwa muri ico kigo. Ku mahirwe ku bana babo 7 nta numwe yanduye. Ico kigo ariko aravurirwamwo mu bitaro rw'Akarede gushika kuri uyu wa kane carimwo abarwayi 59 bagwiriyemwo abana n'abagore. Nico cyambere kimaze kwakira abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura. Kiri mu gice c'uburaruko ariho hamaze kugaragara abanduye benshi gusumbya handi, na cyane mu makartier ya Kinama na Kamenge. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Polycarpe Ndayikeza avuga yuko umurindi iyo ndwara ari kwirakwiragira ko wari ukwiye gutera ubwoba abantu bakayirinda kuyandura no kuyanduza. Mu kwezi kumwe kuva ico kiza cadutse, abantu barenga 170 bamaze kwandura. Avuga yuko ari umurindi munini ugereranije no mu bihugu bimwe bimwe aho iyo ndwara imaze gushika. Pkimendi ku Magenge, BBC Gahuza Miryango, i Bujumbura. Gufata amasanamu cyangwa amafoto ugeze mu gihe mu Burundi abakobwa batangiye kwijukira uyu mwuga wahoze ufatwa mu myaka ishize nk'uw'abagabo. Bamwe mu bakobwa bawukora baravuga ko bahura n'ingorane ariko zijyanye no kudatahurwa mu kibano cyangwa se mu miryango, basaba gukorana ingufu n'ubwira bidasanzwe kugira ngo ibikorwa byabo byivugire kandi byemerwe. Jidasi Hundimpundu yagendeye umwe mu bakobwa bashinzwe gufata amasanamu mu kinyamakuru, yongera avugana kandi na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura. Iduteguriye inkuru ikurikira. Aline Niyonizeye w'imyaka 28 ari ku kazi kiwe ka misi yose ko gufata amafoto mu gisagara ca Bujumbura. Asanzwe ari mu gufata amafoto akoreshwa mu binyamakuru vyitwa magazine n'ayakoreshwa ku mbuga zitandukanye z'ikinyamakuru akoramwo. Twaganiriye atangura ambwira ingene yawinjiyemwo. Umugabo wo gufotora ndavuga neza ko natanguye kwiga muri 2022 ndi mu ma stage professionnel, mu nyuma nkora stage academique z'ishure muri Jimbere magazine. Niyumva nyene ko nshoboye kuko sanzwe ndabikunda deja, ndabikora nyene ndabizeyemo kazoza kanje. Ifoto ndazikubita neza nta ntambamye n'imwe. Abantu benshi bibaza ko umwuga wo gufotora ukora abahungu gusa, ariko n'abakobwa barabikora kandi babikora neza, hari n'abarusha abahungu. Umwuga wo gufata amasanamu usaba kwitanga no kwihangana, kuvyuka kare, gutaha bwije, guhagarara umwanya muremure no kuja mu misozi ihanamye. Ibi ni imwe mu bituma bamwe mu bakobwa bawutinya, ariko Aline yaramaze kumenyera. Hari igihe usanga habaye amaevenema yo ku mugoroba bisaba ko ahera nko 21h canke akaba amaevenema yo mwijoro atangura nko 21h ko bandanya ndavuga nk'ibiteramo ama concert ibiki. Muri ico gihe rero uragenda ukabikora kuko uri ku kazi muhira, naho nibaza ko baza akazi dukora baradutahuye. Igikuru nuko utaja mu biterasoni canke mu bintu bitakuzanira akazoza keza. None abakorana mubona gute? Yakimeta Imana n'umwe muri bo. N'umuntu adatinya gukora akazi. Hari aho usanga hariho nk'amateha aba mw'ijoro ku masaha akuze, ntiyigera yanka kuja kuri iyo teha kandi agiyeyo arakora neza agatanga amafoto ku mwanya. Je nibaza yuko ari ikintu ciza cane kubera ko vyerekana yuko uwo mwuga udategezwa gukorwa n'abagabo gusa, n'abakenyezi barashoboye kubukora. Naho biruko
bamwe mu basore bakora ubuzi buto buto twavuganye mu gisagara ca Bujumbura birumvikana ko bataragera ku rugero rwo kwizera 100% abakobwa bafata amasanamu. Kabusanzwe uri kuraraba umukobwa ntashobora gufotora nk'umuhungu. Nk'ubu dufate habaye nka mariage, urabona nk'abahungu bariruka n'imodokari nk'umuvuduko agira n'umukobwa ntibingana. Baragendera hejuru, ego n'abakobwa baragenda. Mugabo uri kuraraba nk'umwanya umuhungu akoresha n'umwanya wihuta cyane gose. Uko imisi igenda niko abakobwa bakora uwo mwuga bagenda bongerekana cyane cyane mu bisagara no ku mirwa mikuru y'intara. Gildas Yihunda Impundu, i Bujumbura.